mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbaha n'ikaze. Ni amakuru duhere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyizi Bigirimana. Maramutse Thomas n'abateza amatwi, turayahera kuyavuga kuri Ethiopia. Raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere ivuga ko abasirikare ba Ethiopia hamwe n'abanyagihugu bishe bunyamaswa abanyororo 83 b'abanyatigreya mu ikambi yo mu manuko bwa Ethiopia. Iyo raporo ivuga ko bwabaye ubwicanyi buteye isoni bwakorewe abasirikare bafatiwe ku rugamba kuva intambara yo muri Tigreya itangura haraheze imyaka 2. Ikimenyeshamakuru candika cyo hano muri Amerika, The Washington Post, cavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa11 umwaka wa 2021 mu ikambi ya gisirikare iri hafi gisagara ca Mirab Abaya. Iyi kambi yari ifungiwemwo abagwanyi b'abanyatigreya barenga 2,000 bafatiwe ku rugamba. Ababibonye babwiye ico kimenyeshamakuru ko abasirikare bari hagati ya 16 na 18 ba Ethiopia aribo bacucagiye amasasu kuri izo mbohe, bituma zimwe zihungira mu ishamba no mu mihana y'abanyagihugu hegereye. Kivuga kandi ko abanyagihugu bahakubanyegeza baciye bahukamwo nabo inkoni babatera amabuye kandi bamwe baratemagurwa n'imipanga. Ubwo bwicanyi bwabaye igihe abagwanyi b'abanyatigreya bariko baragerageza kwinjira ku mugwa mukuru wa Ethiopia, Addis Abeba. Intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Ethiopia hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya Tigreya yatangwe mu kwezi kwa 11 2020. Izo mpande uko ari zibiri ubu ziriko zirakora kugira amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe ashobore gutangura gushigwa mu nzira. Mevugwa mu makungu nayo ni intambara iri muri Ukraine, aho abategetsi batangaje jo ku munsi wa mbere ko Uburusiya bwacucagiye ayandi mamisire atari make mu bice bitari bike by'igihugu ejo ku munsi wa mbere. Ibitero bishasha byagabwe ku mazu y'abantu, ku magorofa hamwe no ku nyubakwa zitanga umuyaga nkuba. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya butumbereye gusiga ico gihugu cyabo kitagira umuyaga nkuba, amazi hamwe n'ubushuhe, cyane cyane muri ibihe by'imbeho ishobora no kwica abantu. Ibimenyeshamakuru muri Ukraine byatangaje ko humvikanye ibisasu biturika mu bice bitari bike by'igihugu mu manuko bw'umugwa mukuru Kiev. Haruhande y'ibitero, televiziyo ya leta y'Uburusiya ejo kuwa mbere yatangaje ko Perezida Vladimir Putin yari ku kiraro gifatanya intara ya Crimea n'ubumanuko bw'Uburusiya. Ico kiraro cari casambuwe mu kwezi kwa10 na bombe Uburusiya bwavuze ko yatezwe n'umwiyahuzi. Tukibandanya navuga hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, ku mugabane wa Buraya, Ububirigi bwarongeye ejo ku munsi wa mbere kuburanisha abagirizwa ibitero vy'iterabwoba byabaye mu mwaka w'2016 ku mugwa mukuru Bruxelles. Ivyo bitero vyabereye ku kibuga c'indege hamwe no ku kibanza gitegererwamwo amatereni ku mugwa mukuru Bruxelles. Byahitanye abantu 32 hamwe n'abandi baharurwa amajana bakomeretse. Abantu 10 nibo bakurikiranwa ku kuba baragize uruhara muri ivyo bitero by'ubwiyahuzi byabaye mu kwezi kwa gatatu 2016. Abategetsi bavyegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Ababuranishwa bagirizwa kuba barakoze ivyo bitero ku gatwe kabo canke barabifashijemwo. 3 muri bo baciye bafana n'abandi ico gihe nyene, banyagihugu ico gihe nyene. Abafuye hakaba harimwo abamuka mu bihugu bitandukanye. 5 muri aba bagirizwa ubwo bwicanyi baraburanishijwe i Paris mu bindi bitero nk'ivyo vyabereye ku mugwa mukuru w'Ubufaransa, navyo vyahitanye abantu 130.
mu makungu kandi ni muri Irani abakora imyiyerekano baratanguye umugararizo ku gihugu uzomara iminsi 3 guhera kuri uyu munsi wa mbere w'ejo. Ni mu rukurikirane rw'imigumuko yatanguye mu kwezi kw'icenda hari nyuma y'iyicwa ry'umunya-Irani kazi yiciwe mu minwe y'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga vy'igihugu. Abitabiriye iyo myiyerekano yejo ku munsi wa mbere basabye bene amaduka mu gihugu cyose kuyugara gushika ejo ku munsi wa gatatu kugira barabe ko hari impinduka yoba muri leta. Amasanamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga hwaniro ejo ku munsi wa mbere yerekanye amaduka yugaye mu bisagara bikorerwamwo urudandazwa cyane nk'umugwa mukuru Teherani. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika Associated Press ryashikirije ko hafi 1/3 c'amaduka yari yugaye ku mugwa mukuru Teherani wa Irani ejo ku munsi wa mbere. Irigarariza rije mu gihe ivy'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico hamwe n'akaranga k'igihugu muri Irani bitaramenyekana. Umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu Muhammad Jafar Montazeri yavuze ku munsi wa gatandatu ko ico gipolisi cahagaritswe, ariko abategetsi ba leta ntaco barabivugako. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti banywanyi, mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cyabo Felix Tshisekedi ku bibazo bafitanye n'u Rwanda. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Fabrice Kugaya akuriye urubyiruko rwo mu ishyaka CAN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo niteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara. Naho Eric Bagirubwira ni umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Kongo uzwi nka Association Moïse Katumbi en Action ushamikiye kuri société civile yo muri ya Kivu ya ruguru. Muri Kenya ibiganiro bya gatatu by'abanyekongo ntibyashoje uko byari biteganijwe ejo nimugoroba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bakiriye ku buryo butandukanye ijambo rya perezida wabo Felix Tshisekedi ejo bundi ku cyumweru ku bibazo biri hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Jimmy Shukran Bakomera uri i Goma araduha inkuru irambuye. Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utameze neza na gato. Muri no misi w'intambara ikomeje hagati y'ingabo za Kongo FARDC na M23 umutwe urwanya leta. Perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu 23 mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Ntitugomba kwanga abaturanyi, ahubwo kubyerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi. Mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane, mugakura amaboko mu mufuka, mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo kibazo, naho abanyarwanda ni bene data ndetse n'abashiki babo. Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Fabrice Bugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka ASEN Action pour un Congo Nouveau ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani. Byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga. Njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda. Twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha kandi muri byo byose nta wigeze abahagarika. Uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri Tshisekedi kwihanangiriza mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana ku bw'impamvu za politike kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi. Twese tubanye neza nta kibazo ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politike y'u Rwanda na Kongo aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko bukeye. Ariko perezida wacu Felix Tshisekedi yibukije mugenzi we w'u Rwanda ko ubu tugomba kuva mu bya kera ko tutagomba kubigenderaho cyane cyane uyu muntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi. Ku rundi ruhande Eric Bagirubwira umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Kongo ushamikiye kuri societe civile yo muri Kivu ya ruguru uzwi nka Association Moise Katumbi en Action avuga kuba amagambo atagikenewe ku bakongomani ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi. Ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo. Ubwo rero icyo niteze kuri perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara. Uti akavuga swate guhera ubu trose tro vraiment bisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma tekano boneka antuka bagashakisha iyo bwaba kugira ngo umutekano bugaruke. Ubwo rero kuvuga ngo n'iki gihe turimo kuvuga uti wenda Kagame niwe kibazo uti wenda runaka niwe kibazo amagambo gadakurikije n'ibikorwa kandi bigaragara. Abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'ijwi ry'Amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u Rwanda. Umwe muri butashatse ku izina rye rivugwa yagize ati nje ndabona Perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri Kongo yo bambutse niho bazaga gushaka benshi niho bazaga gushakira amaronko none yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe yatakavuga wenda umuturage yari kujaje arava mu Rwanda yagera igoma yagera hari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara ariko kari akantu karafashe yeretse abaturage ba Kongo iki kibazo ari Kagame atari abaturage b'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo Kagame aramutse havuye abanyarwanda byaba nka kera nta kibazo cabagaho none ubu ngubu ufite ikibazo ni Kagame na guverinoma yiwe. Mapenzi David umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye. Niba tabihagurukira buri munsi hazajya haravuka igroupe arme iturutse mu Rwanda. Sasa solution yanje nabona Kongo yakoresha nukuba hazarani bakagwana n'u Rwanda bikitwa ni intambara ya Kongo n'u Rwanda. Uzatsinda atsinde uzatsindwa atsindwe byerekane yuko umwe adasuzuguye undi. Havutse RCD havuka CNDP M23 2012 2020 abaturage bo nabimasisi n'abarucuru nibo bari guhunga buri munsi. Kuva imirwano hagati ya leta ya Kongo n'abayirwanya baye mu 2023 itangiye umubano hagati y'ibihugu byombi waje mu gatotsi buri cyose gishinja ikindi. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha mu 2023 yigaruye teritwari ya Rucuru ibirego leta y'u Rwanda ihakana ahubwo u Rwanda narwo rushinja leta ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda kandi ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera Ijwi ry'Amerika Igoma. Tukiri ku bya Kongo i Nairobi ibiganiro bihuza abanyekongo ntibyashoje ejo ku mugoroba nk'uko byari biteganijwe. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza uri Nairobi yarabikurikiranye aratubwira uko byagenze. Icuka kiri kibi cyane hariko habera ibiganiro ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi. Abaseruka imirwi itandukanye y'abakongomani bari biteze ko Perezida Felix Tshisekedi ahaseruka ariko ntiyaje. Abandi twavuganye ariko batashimye kuvugira kuri mikro yacu bashavujwe nuko amafaranga bari biteze ahabwa bitabiriye ibiganiro batari bwaronswe yose. Kugera ku kagoroba byari byitezwe ko umuhuza Uhuru Kenyatta asozera ibiganiro ariko abaserukira cyane imirwi y'abarwanyi bahisemwo kwanka kwinjira mu kibanza babwirizwa kumvirizamwo ijambo ryo gusozera.
amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko ku munsi abitavye ibiganiro baba bahawe amadolari 50 y'abanyamerika mu kiringo c'imisi indwi. Bene kuyahabwa bavuga ko ari ntica ntikize na rijya abatari bake baturuka mu turere bigoye kwiyunguruzamwo no gushikamwo indege zimaze kubashikana ku butaka bwa Kongo. Ibiro vy'umuhuza vyavuze ko ivyo basaba vyumvikana bihitamwo kubangira gusozera ibiganiro. Kuri uyu wa kabiri niho bitekanijwe ko abitavye ibiganiro basezerwa bamaze kugira ico bafunditse. Mu kurindira ko hagera imwe mu mirwi y'abarwanyi b'abakongomani yemeza ko ititeguriye gushira irwanisho hasi na gato. Mayimayi Biroze Bishambuke yo muri Kivu y'Epfo ni umwe muri iyo. Umuvugizi wayo Aimable Nabulizi yasigurije ijwi rya Amerika imvo. Ibo batubwiye ngo dushire imbunde hasi, turababwira yuko nibabanze babwirire amigwi yose yitwa Shingwaro iri iwacu, ivuye mu Rwanda, ivuye mu Burundi, ivuye Uganda, nisubira iwabo, hanyuma natwe turahita dushira imbunde hasi. Batarakora kubera uko nguko oya ntabwo turabatari gushira imbunde hasi. Asanga ivyo biganiro bisa n'ivyabaye impfagusa. Tuzamaze kuko muri Nairobi icyo nico kibazo batuzaniye, natwe tubaheza ico gisubizo. Nairobi batuzaniye ico kibazo gusa, tubaheza bene ico gisubizo, ariko kugera n'ubu none ko baragomba ko baratubwira gusa mu Shingwaro ntabwo barasubiza ibibazo byacu ico kibazo. Leta ya Kongo yagabishije ko nyuma y'ivyo biganiro imirwi itazoshira hasi ibirwanisho izibonera ko mugabo abarwanya ubutegetsi bavuga ko ivyo bitabakanga. Oya ntabwo dufite kuko dufitemo ni imyaka 20 muri Kongo nta mahoro dufite. Abasirikare ba Uganda n'abakongo babivanze ngo baratuzanira umutekano ariko ntakigenda nta mutekano. None abo ngabo ba force regionale nibo batuzanira umutekano ko turafa dufite MONUSCO, ko turafa dufite abo ba Uganda. N'ubu nyine ko turafa force regionale iri iwacu mu misozi miremire ya Uvira n'iriya za Mwenga, ko turafa Kenya imaze kwinjira, ko turafa abagande nabo bazingereje ubundi umutekano tuba tubibonamwo ndawusabye. Ivyo biganiro ku nshuro ya gatatu vyatunganijwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Rwanda na Kongo iguma itituka kubera umuhari wa M23. Abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza u Rwanda gufata mu mugongo. Ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, Perezida Felix Tshisekedi yagirije mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame atakurya umunwa ko ari umwansi wa Kongo. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République. Ubutegetsi bw'u Rwanda burongowe na Paul Kagame nibwo mwansi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bo n'abavukanyi bacu mbere bakeneye ubufasha bwacu kuko barakinyijwe. Barakeneye ubufasha bwacu kugira ngo biganzure. Muri Afrika yose twari twumvikanye ko atangwano zizongera kuba kuva mu 2020. Ikibabaje ntibyakunze kandi biterwa n'abategetsi nka Paul Kagame, kandi yiratira kuteza intambara, umuhinga mu ntambara. Arabihimbariwe. Iyo mba ndiwe no kwinyegeje nkagira isoni zo kumva ko nteza intambara zica abantu zigatuma haba amahano. Ku munsi wa gatatu heze yarahiza umushikiranganji w'amagara y'abantu mushasha Perezida Paul Kagame, nawe yari yavuze amajambo akomeye aroresha ku migenderanire y'igihugu ciwe na Kongo. Kuna migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut. Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca amakoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati iki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bariya bo bafite menshi cyane, twe ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo, ariko dufite inzira. Lakini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means, lakini tuna ways. Ivyo biganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyazitabiriwe n'abantu bagera ku 200 bavuye mu ntara zitanu z'uburasirazuba bwa Kongo. Kuri inshuro ya gatatu umukuru w'igihugu ca Kongo ntiyavyitabiriye, ahubwo yahisemwo kurungika intumwa yiwidasanzwe Serge Chibangu. Eroje buri kaneza, ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Ejo kuwa mbere rwatangiye amatora y'abakandida bazavamo abazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA, kuko manda y'abadepite bariho ubu izarangira tariki ya 17 y'uku kwezi kwa 12. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Amatora yabaye kuri uyu wa mbere n'ayabahagarariye urubyiruko, abagore n'ay'abafite ubumuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles yasobanuriye ijwi ry'Amerika abatowe kuri uyu wa mbere. Uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandidatire b'urubyiruko ni 36 ubu dufite. Hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu 3. Abagore batanze kandidatire abemejwe ni 24. Abafite ubumuga dufite abakandida 11, nabo amatora yabo araba ariko yarabera mu rwego rwa buri karere. Tuze gushakamo 3. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi, tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe muri abo bakandida 3. Noneho abo ari bo bazajya mu nteko ishinga amategeko ya East African Community. Abarara batowe bazahuzwa n'abandi batanzwe n'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Hari abakandidatire zatanzwe na FPR n'imitwe ya politiki bifatanije. Hari kandidatire zatanzwe na PSD, hari zatanzwe na PL, hari zatanzwe na Green Party, hari zatanzwe na PS Imberakuri. Uyu munsi turazemeza. Izujuje ibyangombwa tuzazohereza mu nteko ishinga amategeko. Imitwe yombi nibo bazatora bantu 6. Noneho abandi 3 basigaye, kuko nakubwiye ko hari 9, umwe aturuka mu nama y'igihugu y'abagore, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'urubyiruko, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi, tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe. Bamwe mu bahatanira kwinjira muri iyi nteko bagaragaje imigabo n'imigambi bagenderaho. Uyu ni Madamu Mukarwego Betty ubana n'ubumuga bwo kutabona. Nizo amahirwe ngatorwa kuko jewe n'ubundi nize uburezi budaheza, nakwifuza guteza uburezi budaheza imbere muri ibi bihugu bya EALA. Hari bimwe Kenya byateye imbere, nakwifuza ko abafite ubumenyi muri ibyo bihugu bafasha u Rwanda rwacu kuduhugurira abarimu kugira ngo abana bose bafite ubumuga butandukanye bashobore kwiga, hamwe n'abariya bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona. Abo ngabo bo nta n'ishuri ryabakira, ntibari bananiga hano iwacu mu Rwanda, ariko ibindi bihugu bya East Africa hari aho bari kwiga. Madamu Kansanga Konsore ni umwe mu bifuza kuzahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri we aramutse atowe yaharanira amahoro muri ibi bihugu. Icya mbere ni ukushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Icya kabiri nzakora iyo bwabaga kugira ngo umugore mu bukungu. Icya gatatu nzakora uko nshoboye kugira ngo muri ibi bihugu byacu abantu bagire imibereho myiza y'umuryango. Nk'umugore buriya amahoro makeya cyangwa se intambara bigera umugore niwe ubona izo ngaruka kurusha abandi. Tuzakora iyo bwabaga, dukora ubuvugizi, dufatanye n'ibindi bihugu, tubibutse yuko iyo intambara ziva mu bihugu abantu bakarebera ubwa mbere abaturage ubwabo bamenye aribo barimo guhomba, babihomberamo. Bafate rero inshingano, baganire na leta zabo. Ku bifuza kuba abadepite muri iyi nteko, ku ruhande rw'u Rwanda itegeko rivuga ko utowe agomba kuba ari umunyarwanda, kuba yujuje imyaka 21 y'amavuko, kuba ari inyangamugayo, kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano, no kuba atarakatiwe igihano cy'igifungo kirenze amezi 6. Abazahagarara ibyiciro binyuranye bazanyura mu matora ya nyuma y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Uru rwego nirwo ruzatora abadepite 9 bazahagararira u Rwanda muri uyu muryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibera muri Qatar. Imikino ya 1/8 irakomeje hagati y'amakipe yatsinze mu majonjora. Ku makipe azakina 1/4 hasigaye 2 aza kumenyekana uyu munsi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratugezaho uko bimeze. Urakoze Thomas. Nibyo inkino zo guhiganirwa kuronka itike yo kuja muri 1/4 cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar zarabandanije ejo kuwa mbere. Urukino rwa mbere rwabaye Croatia yatsinze Ubuyapani ku mapenaliti 3-1.
hari nyuma y'uko ivyo bihugu binganije igitsindo ku kindi mu kiringo c'iminota 90 cahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru no mu minota 30 y'inyuma yaho. Nibwo rukino rwa mbere rwo muri kimwe c'umunani rutatuwe n'amapenalty muri iki gikombe c'isi yose kiriko kibera muri Qatar. Mu mwaka wa 2018 Croatia yarahatswe gutsinda igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cy'uyo mwaka. Yamara Ubufaransa nibwo bwayitsinze ibitsindo 4-2 mu kibuga c'umupira w'amaguru ca Luzhniki ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow hari ku itariki 15 y'ukwezi kw'indwi. Kuba Croatia imenyeye ibikombe vy'isi yose vyarayifashije mu gutsinda Ubuyapani ejo kuwa mbere. Mu rundi rukino rwakwirikiye ejo kuwa mbere Brazil yatsinze Korea y'Epfo ibitsindo 4-1. Abakinyi binjije igitsindo ku ruhande rwa Brazil ni Vinicius Junior ku munota w'indwi, Neymar kuri penalty ku munota wa 13 na Richarlison ku munota wa 29 hamwe na Lucas Paqueta ku munota wa 36. Umukinyi yinjije igitsindo conyene ca Korea y'Epfo ni Park Seung-ho. Inkino za nyuma zo guhiganirwa kuja muri kimwe c'umunani ziza kuba uno munsi kuwa kabiri. Mu rukino rwa mbere Maroc iza gukina na Espagne mu gihe Portugal iza guhura n'Ubuswisi. Gushika ubu imigwi imaze gushika muri kimwe ca kane c'igikombe c'isi yose co muri Qatar n'Ubufaransa, Ubuholandi, Ubwongereza, Croatia na Brazil. Imigwi isigaye iza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri. Mu nkino za kimwe ca kane zizoba ku munsi wa gatanu, Croatia izohura na Brazil, Ubuholande buzokina na Argentine, mu gihe ku munsi wa gatandatu Ubufaransa buzokina n'Ubwongereza. Urundi rukino ruzoba uwo munsi nyene ruza kumenyekana no munsi wa kabiri. Uzoba yatsinze hagati ya Portugal n'Ubuswisi azohura n'uzoba yataye intsinzi hagati ya Maroc na Espagne ku munsi wa gatandatu. Nshuti banywanyi muduteze amatwi, aha niho amakuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Mbararikire kandi ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na murisanga guhera saa 10 nk'uko mubimenyereye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. It's an MP record. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana
icyiza gusa nibyo byayiranze